Indyamye kuravyumva ndyamye nca numva ijwi rimbwiye ni Moses ivyo bintu ririmba byo ndagukunda sivyo naguhamagaye aca avuga ati ndemeye arafukama aravuga ati ndemeye kwakira Yesu umwana mukiza acarakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe isha kumbura ati yoba amajambo bayita ngo mistari yoba yaheze ati kumbura ahungira mu Mana rero Prince azomarana umwanya munini na Kristo niko Prince ubuzima bwe uzogenda buhinduka gushika Moses abe byukuri uw'Imana ishaka mu gihe nyaco. Kunzi Banda TV ndabaramukije aho muherereye hose nkuko mubibona kuri micro turi kumwe na Adronis Promoter. Uyu munsi tukaba twaje ngaha mu Cibitoki kuri 5e Avenue twaje kuraba umuririmbyi benshi bazi ku izina rya Moses Brown the Voice Killer, ubunya akaba yitwa Moses Brown the Voice of Lord. Uyu munsi rero twaje kuraba uwo muririmbyi umwe mu baririmbyi mwari mumenyereye mu ndirimbo z'isi, ariko akaba yarakiriye umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe akongera akemera akabatizwa. Uyu munsi rero afise igikorane hinge ndamubazanira bite boss. Ni sawa ndashimana Millionaires cyane gose. Urashobora kuramutsa abakunzi navuga ngo umuziki ndundi muri rusangi n'abakunzi ba Moses Brown? Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. Mwumvise twatanguye kaje amahoro y'Imana bane namwe. Turashobora kumubaza ikibazo kimwe, mbe Moses Brown turakuze uririmba indirimbo z'isi byagenze gute, nihe inspiration wararonse igatuma uvuga ati reka mve muri izi ndirimbo ndirimbira Imana? So jewe byafashe umwanya munini cyane kandi gose kuko so nushobora kwinjira mu kintu utariyumvamo kurabyumva. So ico gihe nari ndyamye kurabyumva ndyamye nca numva ijwi rimbwiye ni Moses ivyo bintu ririmba byo ndagukunda sivyo naguhamagariye, so wewe naguhamagariye gukorera Imana kundirimbira kurabyumva. So jewe mama wanje arakijijwe yakunda kumbwira wewe ivyo bintu uririmba sivyo wawe, wewe ndifuza ko uzoririmbira Imana. Nkamupinga ibintu byo ko pastor wanje akabimbwira nkamupinga, ariko narumvise ijwi rimbwira ni wewe utaririmbiye Imana nuzofuteye imbere kurabyumva. Canurikiza kuri iryo jwi numvise canakiraga kiza shavuga niso nta muntu yopinga ivy'Imana yamubwiye muje candakizwa rero muravyumvise mwese. Moses Brown turafise ikibazo, mbega kubera iki uzi yuko novuga ngo watanguye kariyeri ya gospel ntiwiyumvira ati reka ibi bintu izi ndirimbo nahora ndirimba kera ndazifute kugira ngo iyo umuntu abaye mushasha ibiri muri we byose babibaye bishasha, kubera iki ziriya ndirimbo utazifuza? So uraza ziga ndirimbo impamvu nanse kuzifuta, so ni kubera na nkeneye ko umuntu wese azomenya Moses Brown the voice of the Lord muri uno mwanya. Okay, ataramuzi muri 2018 amenye Moses Brown the voice of the Lord aho yavuye n'ivyo yatanguriye ko acamena Moses Brown wowe. Niyo mpamvu ziga ndirimbo nazigumije ko kwanza kila muntu wese azokwinjira kuri YouTube yanje yumvise igihe ndirimbo ya gospel acha tangura azero yumvi aho Moses Brown yavuye. Moses Brown turabizi kenshi abaririmbyi bamwe hari gihe ushobora gusanga uvuze ati genda kijijwe kugira ngo kubera ko ushobora gusanga uvuga ati hariho nk'umu sister no bankurikiye ngahanya tireka nkizwe kugira ngo nze shike kuco nifuza hama mu nyuma nzogaruka. Mbe Moses Brown ubona gute abaririmbyi b'umuziki ndundi basubiriye kukubona navuga ngo wasubiye muri za ndirimbo z'isi kandi wari wabasezereye ukababwira ati jewe ndaje gukizwa nakira umwami Yesu? So ico kibazo nibaze ko abamenyesha makuru benshi baramaze ukimbaza, ariko ico nobwira coco jewe sinakijije ngo kubw'umukobwa, no, I'm single, ndi single kandi sinakijije kubw'umukobwa, nakijije kubw'imwe mu Imana yamamagiye gukizwa. Uri single hari abakobwa ariko barakuraba bakunzi b'umuziki ndundi. Moses Brown mukanya muraza kumubona ari kuri stage ariko araririmba. Ibi turiko turavuga ngahanya dukeneye ko tubibereka amaso mu yandi muri ko muravyibonera, kuko arashobora kuvuga ati je narakijijwe wewe ntuvyemere, ariko mukanya kaza mu minota mikeyi mugiye kumubona Moses Brown, mubone Moses Brown wo muri 2018 2019 yuko atandukanye no muri 2020.
bakunzi ba Ndaha TV nkuko nabibemereye uyu munsi ndakuzanira ikintu cyacu cyose cyemeze ko Moses Brown yoba yarashitse ku nzira novuga ngo akurikira Imana nkuko nabibemereye turi kumwe na pastor wa Moses Brown turakora muri je pastor turamukize namwe ya tugomba tugusabe ubwira abakunzi ba Ndaha TV gukurikirana Moses Brown no kubanda yamba mushigikira ego kandi turabikora amazina yanje ni Pastor Chitegetse Eric turongera urushengero mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura no misi yose Synagogue Church of Jesus Christ kuvuga ishengero aho Kristo aganje ni ngoro ya Kristo. Moses tumuzi kuva kiri mutonya aririmba muri Sunday School muri Pentecost natwe bino twarije tuzanana twarahaciye rero twagina tumuhanura yaratubwira mu bya music twamusengera ariko twamubwira ati asaha gusa n'ahandi uzohereza bya Imana iragushaka mu kuririmba indirimbo z'Imana uyihayagiza kandi Imana yabikoze turashima Imana. Uyu munsi tumufise nk'umwana mu rugo kandi tubandanya tumufasha turabizi babitoroshe. Icyo nzi ni kimwe ari mu muhamagaro wiwe kandi ukuririmba zobandanya kandi ubu niho ragiye kuririmbira Imana rero nyezina ayikorere mu buryo bugaragara. Mbega ikibazo dufise Moses Brown mwoba mwatangwe kumubwira ubutumwa akiririmba zijya ndirimbo z'isi canke mwabonye yizana araza ati jewe ndakeneye kwakira umwami Yesu n'umukiza? D'abord ndamuzi nk'umwana muto nayo nsanzwe ndamuzi hanyuma akanambwira hari n'indirimbo namubwiye ati indirimbo ntuyiririmbe akazikuraho ariko rero igihe kimwe none namubwiye ati buriya wowe ugomba kurimbira Imana ugomba guheba ivyo bintu. Ndamubwiye ati na jewe urabizi ko arahana Imana yankuye hari ivyo yankuyemwo byarangyohera byaransosera ariko igihe kigeze ndabivamwo ugomba gonyoza ikirenge mu ca Kristo. Rero mu nyuma niho yaje kundondera ambwira ko yumva igihe cyageze abuza amahoro cyangwa ati imiryango irugurutse ngwino. Uyu mwaka nyene aca nambwira ati numva afise umutima uciye bugufi cyane uhamagarwa kubatizwa ndashaka kubatizwa. Ndambwira ati hari abandi bari kubariga inyigisho zo kubatizwa kandi tuzobatiza muri December so nakajyo keza rero ko kuza acaraza ariga inyigisho tubanda tumukurikirana araziheza turamubatiza ubu ni cyari mu gishasha n'umwana w'Imana. Ya ni cyari mu gishasha n'umwana w'Imana. Mbega Moses Brown yari kararirimba kuri podium ntashobora kugira tentative yuko ashobora kugarukana vya bindi yahoramwo bikaza ariko akabisubiza inyuma vyaje canke murabona yuko umurongo canke inzira yakurikiye ayimerita vya vrai? Mu bisanzwe ibintu wamazemwo igihe kirekire umwanya munini canke imyaka myinshi ntibica bigenda uko nyene ntibica bitembagara ubwo nyene ahubwo par contre haba ico bita step by step buhoro buhoro kugenda ukurikiza uhanura usenga ku buryo akagirana ubusabane n'Imana kagico bita communion n'Imana bica kirere ca kera kirakura kugwaho uzorabe iyo wagiye mu manza runaka mugasha indirimbo z'ikirundi utashe muhira ya mideho igumigaruka nikora ko wahamaza umwanya munini canke rero plus azomarana umwanya munini na Kristo niko plus ubuzima bwe uzogenda buhinduka gushika Moses abe byukuri uw'Imana ishaka mu gihe nyaco no mu buryo butandukanye kandi turizera ko byose bishoboka nta cana n'Imana. Nta cana n'Imana. Nikihe kintu novuga ngo Moses Brown mumutumirira nkuko iyo umuntu avuye mu isi y'umwijima akaza mu isi novuga ngo y'Imana hahandi abona ati hari ikintu cahindutse? Mbega murashobora kumutegura mukavuga ati iyo wavuye ufise ivyo wari warabonyeyo iyo ahantu uri ubuunya ufise ivyo uri kurahabona? Mbega nike kintu ari karakora kugira ngo asubire inyuma abwire baririmbyi baririmbana kera ati hari ahantu nabonye hameze neza, hari ahantu nabonye dushobora kurongera ubugingo kugira ngo abazane nabo bakurikira inzira yoba yarahisemo? Mbega mwebwe muri pre kwakira abo bantu boba baje guhitamwo gukurikira inzira Moses Brown yahisemo? Yes, urabona tubifisemo experience ivyo abandi bagiye baracamwo. Turabona abaririmbyi benshi mfisemo n'abagenzi banje baririmbyi harimo nk'abaye Melissa ujya n'umugenzi twaranabanye ni benshi bahari kandi by'ukuri imiryango irugurutse kandi twarayuguruye
kandi turiteze kwakira buri muntu wese yumva agomba guhindura intambuko canke agomba guhindura ivyumviro. Urabona turi mu gihe ciherezo, turi mu gihe ciherezo kandi Yesu ariko araza vuba kandi ageze ku muryango. Nukuvuga ngo buri muntu wese ariko ikimenyetso cy'umwana w'Imana ashaka abe ari mu kuzimu muri kano kanya, igihe kigeze agomba kuvayo. Nukuvuga ngo abaririmba abaja mu kuzimu, abakora n'abadaimoni, abaeliminate, abafreemason, abaki abaroskura n'ibindi, abantu bose bakora mu nzego z'ibishetani, bivanye n'ikimenyetso Imana yamushize ko uyo bivanye nuko kandi Yesu agiye kugaruka. Yesu akora bahamagara aho bari hose, abamizirima, abajova n'abandi. Imana ikirakiza mu buryo budasanzwe, kirabahamagara bakora kizwa mu buryo mu muvuduko udasanzwe. Kubera iki? Nabi Imana bari barabitsweyo ku gihe runaka, ariko kandi icyo gihe nyene kirarangiye, bariko barakugwa kugira ngo n'abandi batari bwamenye umuco ushoboye kwamurikira. Rero ndamutera n'intege Moses Brown ko nawe yiyumvire kuvuga intahe yiwe akabicisha kubimenyesha makuru bitandukanye, amateje atandukanye. Namwe uyu munsi murabona ntitwari tuzinanye, n'ubwa mbere tubonanye, ariko urabona ko mwaciye mumbona, kandi hari n'abandi bakora dukurikirana bagiye kumenya Moses Brown, bamenye n'ikimana yakoze. Kumbure bari bazi ko ari byo kwigirisha, kumbure ati yoba amajambo bayita ngo mistari yoba yaheze, ati kumbure ahungira mu Mana. Byukuri yahabwo yahungiyeho, kandi ndabizi n'umuntu yandika yahora azana ibintu nkabikosora, nkabwa ati ibintu bishiremwo, ibi bikuremwo, kandi nkambwa ati igihe kirageze we uzoririmbira Imana. Kandi uyu munsi ariko aririmbira Imana nkuko muza kwibona mu kanya kari imbere. Rero turaha Imana icubahiro, n'abandi nibikore. Umuntu wese yiyumvira ko yoha Kristo ubuzima bwiwe akaganzwa nawe, imiryango iruguruye. The most welcome. Imiryango iruguruye bakunzi ba Ndaha TV, bakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi. Nkuko twabibemereye, reka tubandanye tubazanira bimwe muri vyinshi Moses Brown ariko arakora. Tugushimire pastor. Ego murakoze, namwe turabashimiye. Bakunzi ba Ndaha TV, nkuko twabibamenyesheje, tugiye kubatohoreza tubazanire ivyemezo yuko Moses Brown hari abantu baba bamushingira intaye yuko yakijijwe atari bya bindi byo kwigirisha. Ubu turi kumwe novuga ngo nuwo basanzwe bakorana na pastor wa Moses Brown, yoba yarabatije Moses Brown. Tukuramutse. Ego amahoro y'Imana bane namwe. Ya kazina kanyu? Nitwa Maniatunga Edmo. Nk'abandi umwe mu barongozi b'ishengero Synagogue Church of Jesus Christ ngaha mu Cibitoke kuri 5e Avenue. Tukaba dukorana n'umwungere wacu Citegese Eric. Ya kwakira Moses Brown avuye mu muziki, novuga ngo kuririmbira isi, mukamwakira mu isengero ryanyu, mukemera mukamubatiza. Mbega mwavyakiriye gute, nimba mwari musanzwe mumuzi kuva kera? Ego tumenyereye yuko ari umuririmbyi arimba indirimbo z'abisi canke profonde mu majambo make, ariko nkuko tumenyereye twakira abantu benshi batandukanye bavuye mu bingi bitandukanye, ntituraba aho wazananye canke kamere yawe, ahubwo turaba cane ico turaba ikiri muri wewe. Rero twaramonye aje araza mu ishengero ryacu, tumva turamuryoherewe cyane, kuko musanzwe nkuko umuhamagaro wacu nuko kuroba intama zarazimiye canke aho umuntu aba ari mu mwizima tukamuzana mu mugambi bw'umuco. Rero ne twabona arashoye kuza mu ishengero ryacu, hama araza turamubaza amakuru amugenza, aravuga ati jewe numva nahisemo gufata ingingo yuko ubuzima bwanje bwohinduka, nka aho nahora ndirimba indirimbo z'isi nanjye nkahindirimba indirimbo zo guhayagiza umwami wacu. Tire asharavuga ati rero icyo baciza nuko ngaho kugira ngo utambukire mu bwami canke utangure gutangura ubuzima bushasha, ubanza kwimatanya n'ubundi bwami winjiyemo. Hari ubwami bw'umwijima wari urimo, ariko uyu mwanya nawe utegeza kwimatanya n'ubundi ubwami bw'umuco ari bwa Yesu Kristo. Acavuga ati nanje ibyo nivyo nashaka cyane. Ndavuga ati rero hariho inzira yoroshe kugira ngo ubwo bwami ubwinjiremo, naho no kwakira umwami Yesu umwami ukiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo usomye muri Yohana wa 5:12 ngo 11 guhera kuri 9 ngo ngiyi ntahe ngo nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, ngo ufise umwana ni wafise ubugingo. Mu yandi majambo udafise Yesu nta bugingo abafise. Acha tubwira ati rero uwo Yesu muvuga narandamwumva, ariko ntabwo narosa amahirwe yo kumwakira. Acha tuvuga ati yego iki nico cambere twagomba tugikoreye kugira ngo ushobore kwinjira muri ubwami. Acha avuga ati ndemeye, arafukama aravuga ati ndemeye kwakira Yesu umwana mukiza. Acarakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe, arafata ingingo mu buzima bwiwe. Turabona koko yuko abiryoherewe cyane, aryohewa cyane. Mbere ikintu cyaje kidutangaza, ahejeje kumwakira Yesu umwana mukiza, ashavuga ati sinifuza kugarukira ngaha, nshaka gutera imbere mu gakiza. Naciye ndi muri bamwe bashaka gukurikirana abantu baheje kwakira Yesu umwana mukiza, nagumye
ndamukurikirana mbona ubuzima bwe bwahindutse mbona no kumwe harayumvira byahindutse atangura kumva yo tangura igikorwa mu ishengero acavuga ati mbere ko ntangura igikorwa mu ishengero nuko no batiza mu mazi menshi rero ku munsi wa Noel niho umunsi twamubatije mu mazi menshi nico twashe kumwibatiriza mu mazi menshi hama inyuma yo kubatizwa ubu yaratanga igikorwa cyo kuririmba indirimbo zihayagaza umwami canke zihayagaza Imana kandi biko bigenda neza cyane rero turamwishimiye cyane muri Synagogue Church of Jesus Christ nukuri numugisha ku buzima bwacu no kwishengero no ku mahanga arafise abantu benshi bamunezerwa cyane kandi banezewe cyane no ku naho yavuye naho ari karashika kuko bivanye n'ubwami yakiriye rero hariho bamwe bashaka kuba ariko baramusupportinga banezerewe cyane ubwami yinjiyemo kandi bakabona n'inyungu igiye kugaragara ku mahanga no kwishengero rero sinoshaka kuvuga ngo aba ariko baramusupportinga naba mugabo barahari kandi banezewe cyane abanezewe cyane n'igikorwa cyane n'ubwami yagiyemo tugushimire tugusabe usabe abakunzi ba Moses Brown ubasabe kuguma bamushigikira muri gospel ego abakunzi ba Moses Brown ndabanezewe cyane kandi ku byukuri watanguye kumusupportinga agitangura umuziki wiwe mu ntango turamusabye ashike kumusupportinga nyene kuko ni vyiza cyane naha ntaho yagiye ahubwo yagiye ahantu ho kandi nawe nyene ndaze azobashimisha cyane vuba bwango namwe mugiye kubona impinduka kandi no ku gihugu no ku mahanga yose rero mwarahezagwe cyane ndabasabye mwe amakunda abakunzi ba Moses Brand nukuri bamushigikire kandi natwe tuzobiryoherwa cyane kandi kumushigika kwanyu harimo ikiganza no kubona ubwiza bw'Imana biciye mu kumusupportinga mwarahezagwe cyane bakunzi ba Ndaha TV nkuko twabamenyesheje twaje nga kuri eglise ya ba Moses Brown kugira ngo dushikeho turabe Moses Brown yuko Moses Brown batubwira yuko yoba yarahindutse koko nkuko babitubwiye baratubwiye yuko yakijijwe yakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwiwe kuri Noel yarabatijwe uyu munsi rero twari twashitse nkuko mwavyiboneye twagiye turayagisha bamwe mu bo bakorana ngahanya baramushingira intahe mwamubonye imbere ariko araririmba rero twagomba tubashimire kuba mwabanye natwe twizera yuko mugiye kubandanya mumushigikira muri runo rugendo yahisemwo Imana ibayezagire nkuko twabibamenyesheje ntitwigera tubaveteza ntitwigera tureka kubazanira ibintu bimeze neza gumana natwe no mu bindi biganiro bikurikira Imana ibayezagire